mbere ni heza cyane ahubwo rero mukurangiza ndabasabe samuribuka utuntu Soko yagiye aravuga samuribuka kugira ngo yaragi ivyo yatubwiye tugere turabigendera kugamburuka kumvira n'ibintu vya mbere gushira Imana imbere n'ibintu vya mbere hari abantu uzawumva ngo mwene Soko atanazi no gusenga cyane cyo ntuze yaratwigishije umunsi wa kane kwa umunsi duharira ijambo ry'Imana tugasenga tugisozesha agacabwira ngo ni mwene Soko mugabo uwo munsi niwo munsi akora ibibi bibaho aho ari uwo munsi yo kwisozesha agasenga Bene Samuragwa murazi ico twavuganye muntu witwa Bene Samuragwa azosagura ikinebwe ngasanga ujye usavye useze tuzosigana nakubahera kiraza je nta muntu tugenda nasenga oya muribuka aravuze ati ibibazo muzohura Samuragwa bizi ngo abarundi baragoye cyane narababonye ko bagoye bariyorobeka kanutse barakwiyorobeka ngo bakagutwegera naho umujinya babise mu mutima urenze ati bazogusaba igitoro yarabizi gute ngo bazogusaba igitoro kandi bazofataho gikura samuribuka utuntu Soko yagiye aravuga radio television turakunda cyane